oya utimiba nyinshi yego kabisa utimiba nyinshi akubushuhe buba buke Cubaba badususurutse tugaruke to explode ndirimbo we gives you that we are coming back that bakuru meshi bafitiye kuri no muzi ndazi ko muza kuryoherwa je namandabwira ko muza kuryoherwa baraza kubaronda indirimbo nyene babazimana nawe tugire gute ko ndabizi yuko habari abantu benshi bafise indirimbo bakunda bafise imiziki bawumvise aca umva bameze neza ariko kuri no munsi turaza kuvuga ibintu byinshi vyo mu muziki turaza kuyaga ku bintu byinshi muri rusangi naza yuko kino kiganiro umuntu wese ari karagikurikirana yabo umunyempano yabana n'umufana kuno musaraza kuhigira ibintu byinshi explosive narababwiye from the beginning ini shuri ni somero aha nahantu umuntu wese ashobora kuza gakura ubumenyi bwa bumenyi buvuga buti mbega how when where no bikora gute no bikorera he no bikora ryari kugira ngo ushobore gushika ku ndoto ziwanje ubundi ni ibintu twese uza turagerageza kumenya ku munsi turagenda twiga kugira ngo dushobore kwigishanya n'abakunzi ba kino kiganiro ndabizi ko hariho byinshi mukeneye kumenya uburundi burashobora gutezwa imbere n'ingabirano sinzi kuvyemeranya nanje iyo waze talent iyo waze gift uno munsi niho nibaza yuko nagerageje kuzanda ndarondera ubushakashatsi bwinshi buvuga kuri ico kintu iyo wavuze gift babashatse kuvuga ibintu byinshi nigeze guhura n'umuntu ambwira ngo sifise ngo ingabirano ndamuraba ndavuga ati ubundi we ntiwiyizi nta muntu n'umwe mwisa adafise ingabirano ushobora kuba ufise ingabirano yo kwibuka yego ushobora kuba ufise ingabirano yo kunyarutsa ibintu yego kandi n'ingabirano kandi nziza cyane gose kuko ukoze nko muri vya bintu batanga amakuriye cyangwa vya bintu yama service bisaba yuko ushira ibintu wakira abantu benshi mu mwanya muto umuntu iyo ngabirano yiwe ntiza gukora ari gihe uja muri bank umuntu yakwakira ukabona ukuntu ari karateba abantu bakagunda nari benshi shavurika kwica ukabyima bavuga ati none je wahaha ndahava bigenze gute ukumva umengura babaye bari inyuma yawe bakibaza ko ari ibindi biyago murimwo birebire bakanagusavurira wanashaka ati watebyeyo kandi atari amakosa yawe kumba umuntu ari ntangabirana afise yo kunyaruka n'ubundi umuntu ashaka kufisa ingabirano yo kunyaruka jewe hari ahantu hashingiye mu service umuntu naramubonye niwe nidirije hako navuga ati je nkeneye yuko ngiye kwimosha nkeneye yuko bihera n'ingoga so jya muntu niwe nidirije hako kugira ngo ashobore kunyarukiriza ibintu n'ingabirano nyinshi hari ingabirano yo kuvuga sinzi kuraja mu manza zitandukanye umuntu akavuga ijambo ukumva biraryoshe uwundi akavuga ijambo ukumva umenga rikarabarambira rikarabasinziriza muri Holland yes babita bajya abantu bavuga amajambo kumva araryoshe babita aba moderateur yes barakora ko moderateur ashaka kumodera urubanza rwawe hamwe uvuga ati je ku mahera namwemereye ndamwongera ko yandi so ingabirano ni nyinshi ikiganiro ca explosive c'est vrai dora dufata tukavuga ku ngabirano zimwe ziri muri industry nko kuririmba nko gucapa mugabo je ndemera yuko kino kiganiro n'undi muntu bishaka kumufasha ku discoveringa his talent canke ingabirano yiwiwe afise maybe atanazi kuko hari ingabirano nyinshi Imana yahaye umuntu kandi izo ngabirano zose zishobora kubeshaho abantu hari umuntu abeshwaho no kumenya kuvuga gusa arazi kuvuga ivyo bintu biramutunze iyo umaze kuja mu bindi bihugu nko muri Tanzania hari abantu bitwa abacawa abacawa n'abantu bazi guhatarisha ibintu ngavuga ati nice sky ndemo mukari wa kwanza nice kenshi abo bantu bace babita ngo nabayuwayi abayuwayi akuze akiri muto bamubwira ngo numuyuwayi ngo afise amajambo menshi yita mu bitamuraba mugabo at the end of the time ko kwita mu bitakuraba wamenye ukuntu bidirija neza byoshobora kukubesha of course kwita mu bintu by'abantu ugavuga ati arakaze ugasanga byoshobora kukubesha no kugutunga undi muntu nawe ugasanga afise ingabirano yo gukalkira ibintu byose ntahuruduka akantu kose detail par detail abashaka kumenya ako kantu kuntu kavahe kajahe abo bantu nabo bama bakenewe no muri society yes reka duhere amakuru yacu y'uno munsi muri kino kiganiro ca explosive neza muri Empire Avenue kwa Sat King Sat cyangwa Satbi rumwe muri ni duhora tugaruka ko muri kino kiganiro ca explosive cyane n'abandi bose bagenzi biwe baba ariko barakora cyane baza yuko narabivuze yuko umuririmbyi mu gihe ari wafise bishasha ari wafise ibintu ari karakora nubwo byose bakora we tuvuga kuva itariki imwe gushika ya nyuma y'umwaka it's okay
ubundi ciza nuko tutovuga n'umuririmbyi umwe kubera yuko abaririmbyi b'abakozi barahari kandi ni benshi turabuzuranye ngaha muri industry ya Buja Flavor niho hantu rero bica biryohera uvuga ngo umunebwe nta kibanza afise muri explosive nta na gitowe umunebwe nta kibanza afise nta nico azokigera no Dr. Ine yatubwiye ati n'umwansi w'iterambere ry'igihugu cyane umuntu abategezwa kumukumira sino ntitwotera imbere nta hantu twoshika mu gihe tuza turaha ikibanza banebwe n'abantu ata kintu kinini bifuriza canke bashaka gushikana ku gihugu cacu yes turahera kwa Sadbi amwe mu makuru y'uno munsi uzagenda turavuga ku banyempano benshi bagiye batandukanye ni Sadbi kuri uno munsi na Sky yiyemereye ikintu biciye kuri post yagize ku mbuga ziyongurukana bumenyi and I was like abo bwa bundi vya bintu mubigira mubibona ubundi sati barafise ukuntu sinzi ko abadekuvye ikintu ateba ariko arafise ukuntu ahaguruka ukamenga arishituye genre ukamenga arishituye mutabikoze tuzovyikorera tugira tubikore tugira tubatemwo jewe amapiano ndayakoze kandi wabonye ko yagiye yes arase ukuntu sinzi ko novyita kwizingua daku kandi vraiment yaramutse yizinguye ngani wiwe yaramutse avuga ati je ndahagurutse ndagiye arakora ico kintu cyane nibaza yuko abantu benshi bagenda baramukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi babonye mu butumwa yatanze ku rubuga rw'Internet rwa Facebook yavuze ngo uyu mwaka ntidukora hit gusa turacishemo dukorera umuziki mwiza like I was like bon kumbi muhora mukora imiziki ititwa myiza kandi mukayikora muyibona avuze ngo imiziki myiza cyane avuze hit yashatse kuvuga iki afize imiziki myiza yashatse kuvuga iki nibaza ko ivyo ari byo bintu ari cyo kiyago tuza gutangurira ko muri kano kanya kugerageza kurabira hamwe ico kintu citwa hit nico bita umuziki mwiza mu Congereza tubishiramo niho hari amajambo birakunda gukoreshwa cyane ni hamwe bita good music na hit song canke hit music byose nico kimwe ni ibintu bibiri Sadbi yemereye yuko muri mwaka wa 2025 azofukariza kuco bita good song muziki mwiza na cyane yuko maybe muri 2024 ashobora kuba yakoze ama hit song bien sûr hit song good song ivyo bintu bibiri tandukanye nawe n'igihe aheruka ngaha muri explosive baba nimbo vyibuka yes yatubwiye ati uyu mwaka uheze nkoza amahiti babibonye ko amahiti na yakubise babonye ko na yakoze nawe arabizi ko umwaka uheze yarakoze amahiti mugabo vy'ukuri zose ntizari good music hit song uruko uragerageza kuraba iki kintu citwa good reka tugerageza guca muri mu mizi yibi yino miziki ibiri bakunze kuvuga good music na hit song nice sky tuvuga good music igihe tuvuze umuziki ukwije vyangombwa mwiza apana mu karere kamwe mwiza mu nyandiko mwiza mu miririmbire mwiza mu mivugirize canke ubugivugije mwiza muri arrangement ariko ku ivyo nyene ariko ndavuga ukuntu ivugije kuko arrangement ni ibintu bibiri n'ukuntu ivugije n'ukuntu iririmbye mvuze mu miririmbire no mu kuntu ivugije ni bibiri bitandukanye mugabo muri arrangement ndabifatanije byose ari bibiri mwiza muri idea icimviro c'umuziki na sujet ya uwo muziki uvuga iki cya kintu twama turiko turagaruka ko ca sujet y'indirimbo yes ivyo bintu iyo muziki yitwa good music ifise ikibanza kinini kuko igihe umuziki utarashika kure niwo muziki wonyene wari uhari wari ufise ikibanza yego ico kintu citwa hit song ni kintu kije muri ano mageneration mu myaka ya kera hit song nticabaho hit song yaba ari good music nyene yahindutse hit mugabo ubu tugeze muri rwarunganwe aho umuziki ushobora kuba hit utari good bien sûr ugasanga ya makaratere yose areje kuvuga ndavuga mu nyandiko nta jambo na rimwe wumva mu ndirimbo niko aske yaba hit biragi kandi kaba hit kagenda gafata buri muntu wese kamutora
That's hit buri song. muntu wese iyo ni hit song nta jambo na rimwe wumvise nta jambo na rimwe yananditse wanashaka ni n'ikiragi Ni style vugijemo we. Style vugijemo fait abantu bagatamba beats jeno Yes. yitati gutamba beats tu ariko uravye kiga gihe ca kera antuka bararirimba neza bakazana na sujet z'inkoramutima za sujet indirimbo uza kuyumviriza usigahera ko ukeneye kumviriza iya histoire Yes. ni histoire nisho kintu twagarutse ko bivuga ati ya za ndirimbo zirimwe inkuru swati zirimwe inkuru zirimwe inyigisho zirimwe ikintu message genre indirimbo zifise message kiga gihe za ndirimbo zaca zihindukira zikaba na hit bivanye na n'ukuntu iri too much good iri good ari nziza cyane urumva yaba hit yitwa hit song kuko iyo tuvuze ibintu vyiza n'ibintu vyiza birasumba n'ubwiza cyane gose hariho ubwiza bwa VVIP iyo tubona iyo bavuze ngo VVIP na VIP ivyo bintu byose ni vyiza ubu haje na MVP ivyo byose biracane vyiza mugabo bisumbana dogre y'ubwiza mu vy'imiziki indirimbo mu myaka iheze yaba hit kubera ari nziza cyane ishika ifise ubwiza burenze urugero hanyuma hakagira n'indi miziki idashika kure kubera ari myiza mugabo ata n'akamelodi ntikagenda neza hari ibintu wabuze ujya muziki of course kugira ngo ube hit ugende mu bantu yes ariko kandi ugiye kuraba za ndirimbo zaba hit song zaba ari za ndirimbo zifise inkuru iri interesa reka ndaguha akarorero iciza reka sire kugaruka ku ciza ca good song iciza ca good song ishobora kugenda amageneration ikagenda imyaka 40 nyuma y'iyo myaka 40 igasubira ikagaruka kasongo mbona wewo zogaribara kasongo wewo. That's an example ya good song. Bien sûr. Ni indirimbo iba yaraje mugabo ivaye n'ubwani n'imyandikire n'ukungene ikoze n'ubwiza n'ukungene itondetse ikaba yogenda mugabo still in the next generation ugaca wumva ya ndirimbo yosubira no kugaruka hagenda gutera inkuru kimwe n'indirimbo kumushaha ya kidumu hajya sizijya hariho n'izindi ndirimbo bariko barakora uno munsi bagasubiramo indirimbo za kera sinzi ko umaze iminsi yumviriza mu mahit song ariko arasohoka muri kino gihe baratoramo nk'akamelodi kamwe bagacomora akantu bien sûr mu ndirimbo ya kera yari ihari that good song bisigura ngo good song comme definition canke insiguro yayo nyayo n'umuziki udapfa canke wamaho mu bihe byose muri abo baririmbyi mu gihugu cacu Burundi nshashana babaririmbyi nk'abasadi igituma bivuga arabizi bien sûr no musi hari imiziki ya Sadbije ntibuka ziba na hit song nivyo ndi nyene ariko ndavuga yaba ari nziza cane hanyuma igaca idugiramo igatera iba hit song so muri kano kandi tufateye kuri kino kiyago canke kuri bino bintu yanditse SK yavyanditse kubera iki hit song reka tumaze tuyica ko gato hit song n'umuziki byoroshe gushika kure bivanye n'ibintu uvuga swat hari inkuru yavumye mu gisagara nagenda mbona ku mapage menshi y'abaririmbyi ba Rayvanny bandi bavuga ibintu ngo pray for Goma for example ugasanga hariho imvururu ziriko ziraba nkaho mu gihugu kibaye ca Congo umuntu abikozemo indirimbo kubera ariyo actualité iri actuelle ku mbuga ngurukana bamenye no mu binyamakuru bigaca vyoroha ko iyo ndirimbo ikenda ningoga kubera ariko akorera ku kintu kiri populaire muri uwo mwanya uzozibonera kuri indirimbo zavuma za corona voilà canke Ebola indirimbo habaye ikintu ciswe Ebola canke corona korera for example ivyo bintu byose korera yari hit nani kintu kiranja hit kiri carimwe tugwanye korera iyo abari iraba hit song kubera irikivuga ibintu muri ako kanya biri actuel biriko biraba voilà mugabo muri 2025 nta korera dufise
nta korera imaze iteye sigura that song nizo bikiri variable muri ico gihe nta n'umuntu azosubira kuyumviriza hariho n'abandi baririmbye indirimbo D1 yararenze indirimbo aririmbira mu misi voilà aririmbira ati uko nkanera ibuye merci irashobora no kugenda uwo munsi indirimbo igashika kure no muri rya minsi ariko indirimbo mu gihe kingana n'amezi 2 ukwezi kumwe yari bayakamizwe n'ingoma merci beaucoup ivyo dusohoke mu muziki gato ivyo biri applicable no mu bintu vyitwa amashowbiz amashowbiz umuntu arashobora gukora good showbiz canke hit showbiz voilà uti gute umuntu ashobora gukora ikintu for example wakati je yarongowe n'umutama ari umwana w'imyaka 20 hama ico kintu kikamenyekana igisagara cose raba uyu mwana yarongowe raba yarongowe populaire en ce moment-là mais après 2 3 4 semaines 1 mois 2 mois ntituzoba tukivyibuka ko yarongowe mugabo kiretse hati haba kandi kantu swati baronse ikibondo nacone bagaca bagikorera kandi kantu merci batabigumyemwo cyo tuzibagira ariko Bob Marley yari afise imiryango myinshi atunze ari hirarasi Michael Jackson yari umwe mu baririmbyi bafata imitahe bagasaba n'amadeni bakagenda gufasha mu bihugu abantu bagowe ivyo ntibiva mu mitima y'abantu bien sûr Big Farias niwe yatumye tumenya aba bahungu yareze ivyo ntibiva mu mitima y'abantu naka hari umuntu ashobora kuba yaravuze ikintu kikamenyekana ndiko ndakubwira ku kintu cubaka naza ko kumisa iza gukurikira tuza kuvuga ibintu vya system ubwo ndabwira ku bintu vyubaka ikintu kiri solide umuntu kikamubakira carrière ya vrai nuko yiga gukora ibintu vyamaho apana ibintu vy'akanya gato so kubwanje Sadbi arabucuruye kubwanje Sadbi n'abandi baririmbyi benshi bari muri industry bakwiye kumenya kino kintu turi mu isi ya kino gihe isigaye ikunda ibintu binyaruka ego ibiri ku mwanya bakumwanya nibiri ku mwanya cyane basigaye bakunda ibintu binyaruka cyane mugabo ibintu binyaruka byinshi muri vyo ntibishobora kubaka umuntu bifise akantu ko guprojeta umuntu no kwaparesa umuntu muga ntibishoboye kumumakinga tandukanye ibintu bibiri ntashobora kubimaintain igihe kinini canke ntibishobora kumugira bien sûr yes igihe kinini nivya bindi en fait abaririmbyi cyane la majorité y'abaririmbyi b'abarundi n'abarundi kazi bakora umuziki bakora hit song bashaka gukora hit song this time 2024 2025 bien sûr bose bagwanira gukora hit song naca kibazo tw'amaturiko turababaza ati mbega nirihe banga rya hit song nabone ntaryo bazi ariko ibanga ryo gukora good music rirazwi nuko kwiza amakahati yose y'umuziki mwiza ariko nta muntu numwe canke bon il est vrai hari habaririmbyi ndavuga nka Double J ba Dramati ba Sadbi n'abaririmbyi bagerageza ubona yuko baja harya bagakora ama hit song bakagaruka bagakora za ndirimbo nziza of course sivyo ico kintu rero kubaririmbyi bariko baraza ndavuga ba upcoming naho iryo zina batarikunda cyane aba underground aba upcoming bose baza bariko baragwana gukora ya hit yes ngira antuka bafise bwo kwiyumvira ati mbega ninakora good music na cyane cyane nkuko twari ko turabivuga yuko abantu bashaka kuba ibintu binyaruka ibintu biri hit nyene muri uwo mwanya genre abantu bashaka bari ku mwanya mu bisanzwe kwiyumvira ati mbega ninakora ya good music izoba consome nande mu gihe abantu mengo ntazo bashaka abantu baracyashaka gutamba baravye ikibazo reka ndakubwira ikibazo s'abantu banse gukunda good music ahubwo umuziki w'iki gihe aba artiste bawushiramo ubunebwe kubera good music iri easy good music ni vya bintu uja muri studio utananditse
hama ugakomera induru ugashigenda ukabwira abadanseri iti nkubitira danse ya dudu yitwa dudu danse. Muri iyo danse uzofata umuntu munige azoba ariko arakoma induru abantu bose bagaca bagenda. Iyo danse itegezwa kubafata sisa abantu bose bagaca batamba baniganya ati dudu ariko good music sikuvuga ngo ntikiri variable ntigifise ikibanza. Ndaguha akarorero je muri 2024 imwe mu ndirimbo nziza nemera ko zasohotse mu mpera z'umwaka ni indirimbo ya MT number 1 bari kumwe na Estanish rimwe gusa. That's good music. Numuziki mwiza uvugije neza uririmbwe neza. Eske ntiwamenyekanye? Bien sûr. Canke tuje kuri indirimbo ya Dramati na Kosho. Ni indirimbo nziza yanditse neza. Yes. Eske ntiyamenyekanye? So yaramenyekanye yaranakunzwe yabaye n'indirimbo ya mbere muri y'umwaka. Yes. Sivyo. En fait hari carimwo kakantu k'ubaba ko kwitinya canke kuvuga ati reka sintangurire hajya hantu kuko sinzi ko maze kubibona iyo utanguye par exemple ibi kenshi ntibitahura ba upcoming nibo ndiko ndagaruka ko cyane kuko niba ubona yuko bari mu ma hit song gusa bariko bashaka gukora ama hit song gusa par exemple nk'aba Easy Boy kuri Easy Boy Bujaville na nujya mugenzi wiwe bakoranye. Ofete za ndirimbo zacha ziherana nujya mwanya nyene Bujaville irashushe c'est tout vyaheze irahoze nta kundi indirimbo nayo twavuga tukamara kuko nibo gusa. Bien sûr. Yes. Ndiko ndibaza ati iki kintu bashaka kuba bagikora uku kubera par exemple nimba ikiganiro ca explosive gitanguye no munsi sinca nihutira gutumira wa muririmbyi yasohoye indirimbo ejo ndavuga wa mu upcoming agitangura muri explosive kubera nanje ndakeneye yuko explosive hari habandi ba bon ndakeneye ikwiro nk'abantu babandi bayikoze abandi batanguye gukora kuva kera abari bo banza guhabwa ikibanza canke nuguruye television vuga ati kandondere babandi bafise amazina kugira ngo television yanje nibaza kuyiraba bagasanga aho babantu bazi bazogume bagaruka byo kuresha ba rorerezi canke aba client mu bisanzwe. Sivyo nibaza rero ko aba baririmbyi baba upcoming bagerageza gukora izi ndirimbo zo kuvuga ati reka nikorere hit ivyo bindi je ntavyo novamwe canke reka bakagira ubune wo kwandika neza indirimbo nziza genre yo good music abanza kuvuga ati reka manze nkore hit. Uraza ahantu bipfira hit nishobora kuba ku muntu. Reka ndabwira ahantu bipfira umuziki waraje mu bunebwe bamba barire n'abaririmbyi je ndabagirize some of them kwanza benshi muri bo n'abanebwe gute jewe nakuriye ahantu muri quartier ahantu nakuriye hariho umugwi wagirira repetition hafi yacu uwo mugwi n'umwe mu migwi yamenyekanye cyane mu Burundi wari witwa Line Story. Yego Line Story yabaye imwe mu migwi mu Burundi yakoze indirimbo kandi zigashika kure reggae ivugije neza inyandiko kumva indirimbo ikibirori hari indirimbo yabo yitwa ibirori nakunda cyane bitayeho imibiri gusumba ubuzima bwabo sinzi kuyibona kuko imitima yabiri mu birori ubwenge bwabo buri mu birori yewe irori jewe bagirira ama repetition hafi gato y'ahantu nahora ngenda ngiye kwigira ngiye kugira gakoro du soir canke irigara cyavyo byose hivyo bayo baririmbyi narabarabirako nkaca numva ibikorwa byasohotse Nice Sky wumve ko bafata umwanya ukwiye apana rimwe bama bari hajya nimba arakantu bo kuyongera akazira mutuyide ati hajya ibirori muce mukubita gakupire gurupa nawe ibirori ugapronounce neza uvuga ikirundi gushika yaho mwumva mwe muri ko murabumviriza munarambirwa ati ko baguma basubira cya kindi nyene biko urazi bashaka bashaka the best of the best bashaka ciza cavyiza ciza gisumba ibindi vyiza mugabo ubu kimwe mu bintu nibaza yuko vyatumye canke biriko biraratuma n'umuziki uri kuragenda usubira inyuma je ndavyita gusubira inyuma
ushatse neza na neza uze kumbaza igituma ndavyita gusubira inyuma naza ko nza kubivuga mu kanya igihe tuza kuba tuko tuvuga ibintu vy'ama system ni kubera they don't take enough time ntibabiha umwanya ukwiriye ubundi artist si umuntu ngo ide ngo zihora ziza ngo ahantu ngo ndi ngo ahantu hari hose ngo ndashobora no kwandika indirimbo ngo ndi muri alimentation canke ninashika muri studio ngo sinza kubira imirongo nandika ngo none uburi ivyo nandika abandi banditsi b'imiziki ba vrai barafata ama retraite akavi Bujumbura akaja gufata ihoteli Gitega agiye kurondera indirimbo imwe akaja ahantu hari quiet akeneye ko esprit wiba tranquille kugira ngo ashobore kuronka des idées et de belles mélodies ashobora kuzana mu ndirimbo kugira indirimbo ishobore kuba great kuko ndiko mvuga iki ndiko mvuga nimba dushaka gukora ibintu bizokwamaho imyaka yose canke bizokwamvaisa bizofata ibihugu kimwe mu bintu dukwiye gukora nuguha umwanya bino bintu ugasanga umuririmbyi ibice 90% vy'ubuzima bwiwe abimara mu kabara ariko aranywa inzoga ni fege inzoga ni baby we hongeye umwe kandi n'indirimbo inzoga ni baby ni fege bien sûr cyo kintu abantu turaza kuhahuriza cane ahantu ho kuba batafata umwanya wo gutegura n'abaprojecteurs bararuha kera à l'époque igihe bacanca misi baririmba igituma z'inya ndirimbo zabo nuko igihe tukizibuka ntibari bafise na bya bintu vyo gufatanya ngo zurarimba kamwe ngo dufatane ngo impembu zaguheranye ibintu byose bikenewe kuja kuri ari impembu zikenewe umuririmbyi yarazirondera apana muri studio ngo impembu ngo ziraguheranye ngo kata ngo rimba duto duto impembu zose zikenewe yaraja kuzitravaya souffle ikenewe yaraja kuyitravaya technique zikenewe vocale yaraja kuzitravaya sama autotunes yamudugiriza yaraja kubitravaya indirimbo yaba nta bintu vyo kwandika no kuza barafatanya yari non stop sinzi kuvyibuka muri system ya analogique yabo yararirimba agahera mu ntango wihenze ugakupa indirimbo bayitangura bayisubira kwisubiramo gushasha na introduction nimba indirimbo za gutangura avuga ati none ga mukobwa kubera iki wampevye yaratangura ati none ga mukobwa kubera iki wampevye agacagenda ati wampebe umoye iki mukobwa kubera iki wampevye akagenda agakwita chorus agakwita igitero kuko yabiza tanga hagarika ndasubira mu ntara niyo mpamvu bo bafata umwanya wo kwitegura wo kugira amatravail kugira ngo baze gushika muri studio ibintu byose biri prêt ariko ubu kubera vyoroshe bica bitangura no gutegura hari umugani umwe abanyabwenge bakunze kuvuga ngo a happy generation canke abantu batunze babayeho neza bategura urungano rukenye normalement abantu iyo babayeho neza bari mu ikintu baca bakora kuko ibintu biba biri easy iyo bataciye ubwenge ngo bigishe abandi bantu bantu babavuka ko canke bari kumwe baca bamenyera ibintu bivyoroshe hanyuma ntibige gukora bakaba bariko imbere yabo bariko barahonona bahagira habi gusumba nibaza yuko kimwe mu bintu biriko biratuma umuziki wacu je kubganje ngo mandagasiramo usubira inyuma bamba bari abakunzi ba explosive n'abantu bose bari baza ku muziki wateye imbere je siko ndabibona n'ukuri ndagusubiriyemo siko ndabibona kimwe mu bintu biriko biratuma dusubira inyuma ni kubera ko umenga ibintu biroroshe cyane kubera rero vyoroshe duca twijajara tugafeza du n'importe quoi tutabifatiye umwanya tutanabihaye n'agaciro tukarindira yuko ikirere arico kiza kujija ibiba hanyuma ibi bintu birashobora kutwerera no munsi mugabo muri kazoza tudaciye twicara ngo twubake bishobora kuzoshika ahantu habi bien sûr cyane je nazo ko muhinga bw'ivyuma bo dushamwe indirimbo ya Sadbi ku bakunzi biwe n'abantu bose biteze some good songs from him indirimbo nziza nko yerekana vyivugira ko azoduha indirimbo nziza
za ndirimbo zanditse neza, za ndirimbo zitondewe n'izindi ngabirano mu Burundi zitanguye, ariko hari intambuko idasanzwe novuga yuko imaze guterwa cane mu gihugu cacu c'u Burundi no mu bindi bihugu vyose mw'isi, nkuko iterambere riko riragenda ku muvuduko munini. Intambuko imwe mu ntambuko tumaze gutera nuko muri kino gihugu cacu c'u Burundi canke no mu bindi bihugu nkuko natanguye ndabivuga, abanyempano biragaragara neza yuko basigaye baronka ikintu ciyongereye canke kinini ciyongereye ku ngabirano zabo, nk'amandi ko ndavuga ama incomes canke ibintu vyinjira, uburyo buza kubasahiriza gukora imirimo yabo borohewe. Ariko kandi ni no muri no 2025 nyene canke ni no muri uno mwaka nemeza ko hari ibintu vyinshi cane vyatakaye, ibintu vyinshi vyasubiye inyuma, ku buryo nibaza ko hamwe neza na neza ivyo bintu vyobandanya bigenda kayombekere ataterambere muri rusange twaba turiko turagira. Ndabivuga nisunze Canal CH. Iyo tuvuze iterambere ku bwanje simba mbuza amafaranga. Iyo tuvuze iterambere bashatse kuvuga cakindi ari naco kiyago tugomba tuyage ko muri uno mwanya, muri kino kiganiro cakindi navuga ca system canke industry system. Industry abantu benshi barakunze kuvuga ngo industry muga ntibatahura icarico. Bisanzwe iyo bavuze industry wumva iki? Industry ni nyinshi. Iyo bavuze nka music industry, iyo bavuze industry y'umuziki numva abaririmbyi bose muri rusange, numva abapromota, abamenyesha amakuru, bavuga amakuru bien sûr y'umuziki. Yes. Numva genre aba danseurs, abantu bose tubona kugira ngo umuziki, aba producteurs, aba directors, bona abantu bose bakora kugira ngo tubashe kuronka resultat canke umuziki. Industry ni ivyo bintu, ariko ivyo bintu vyose birashobora kuba bihari still akaba ata industry raboneka. Good. Kuba umuntu ari umuproducteur mu gihugu, hariho umuproducteur, hakaba harimo n'umudirector, hakaba harimo producteur muri director, baba danseur bande, danseur ntibagira industry. Nico kimwe nuko umuryango ushobora kuba ufise cyo kimwe n'ahantu ko bashobora kuba bafise, sinzi ko navuga ngo bafise papa mama n'abana mugante baba bagize umuryango, papa mama et les enfants, nkakumbi bavuga ngo forme ma famille, mugante ba forme une famille. Kubera une famille si abantu baca bagira une famille, ni ijya liaison, ni ijya fellowship. Tuvuze famille ntituvuze abantu umwe babiri batatu ngo ni famille. Murundi yavuze ngo bapfana iki basumbwana bamariraniye iki? Famille ni kijya kintu bajya abantu bamariraniye, ni kintu bubatse ugufashanya hagati yabo, gwa rukundo ruri hagati yabo, kwa kuntu kwabo bafise bakora ibintu, nivyo vyitwa famille, nico cyitwa umutima wa famille. No muri industry bishitse hakaba hari abantu bitwa ngo bari muri industry, mugabo hatariho ico kintu cyitwa industry system, hatariyo iyo familiarity, hatarimo uko iyo system ituma abo bantu bose bashobora gukorana kandi bagakora ibintu vyiza, ntibiraba industry. Ibikiri industry kwizina gusa mugitaraba industry mu bikorwa. Voilà, nico kintu nagomba mvugeko. Yes. Bien sûr iguma ari industry, iba industry yitwa iguma yitwa industry. Ariko nyene for industry, sinzi ko noshira ko aga for industry. Yes, industry nyakuri. Industry itikwije bien sûr. Habuze ikintu. Yes. Nico rero kiba kibuze cyane, nico kintu kiba gikeneye kugira ngo industry ibe industry cyane ikomere. Dushatse kuvuga industry, iyo tugiye mu bindi bihugu, tugiye kuraba nko muri Amerika, tugiye kuraba nko muri no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, novuga bamaze gushika kuri urwo rugezo rwo kuba bamaze kubaka industry, abari system bashizeho ituma abaririmbyi bashobora gushika kure, kandi iyo system ikaba yoshobora gukontrola aho hantu bashika. Iyo system nyene ikaba yoshobora no kumenya kuvyaza umusaruro aho hantu bashitse. Iyo system nyene ikaba yoshobora no kumaintain aho hantu bashitse. Ico kintu cyo kumaintain ni ikintu gikomeye cyane, wanashaka gihora kigaragaza ibintu byinshi mu Burundi yuko iyo industry itaraboneka.
no mu bindi bihugu byinshi kimwe mu bintu bigaragaza ni vya bindi uzobona abaririmbyi baza hama ntibamara igihe bijya ni ibintu vya mbere vyerekana yuko ata industry bihari nico kimenyetso ca mbere cerekana ahantu hatagira industry urazi gituma bijya ibintu biba vyabaye haba haje abantu bageze kure par chance mugabo wibuke yuko chance ikintu cyitwa chance atari ikintu camaho igihe cose ni ikintu kiza rimwe na rimwe hanyuma iyo chance ikavaho ugasigara umuntu akoresha ivyo yize canke ubumenyi afise aribwo busigara mu maintain mu Burundi turi mu gihugu tumaze kubona yuko wanashaka tumaze kuva ahantu hamwe turashika ahandi nubwo tutaratera imbere ugereranije n'aho abandi bantu bashitse bien sûr mugabo ubajije bamwe mu bahashitse ukuntu bahashitse twamana n'abaririmbyi ngaha mu gihugu cacu muri no studio bamatubwira ko nabo nyene batazi ukuntu bahashitse kandi reka ndakubwira nakubwiye ibitari bikenewe bien sûr ahantu ico no kwita iminyuro tuntu dutriki yagiye arakoresha ntakubwira na kimwe mugabo akakubwira ibindi nyene reka ndakubwira reka ndakubwira ikindi kintu batatubwira mugabo jewe nzi nubwo batatubwira n'ukuntu bashitse aho bashitse ntibanazi n'ukuntu bazohaguma ntibanazi hariho nuwanka kukwibira ibanga hazi nice sky benshi muri bo ntibanazi n'ukuntu bazohaguma nivyo ndiko ndakubarira ntibanazi ati hano hantu maze gushika kugira nzogume kuri no standard nzokora uku nkora uku ngenda uku bien sûr twamaturiko turabibona ku baririmbyi bagiye batandukanye tubona genre kuntu ego kure bavuye hariho kandi ntambwe nini yabarayiteye ariko ahantu bageze gushika yaho usigara uravuga ati wayatobihagarika atuma tora uyundi muntu amufashe wayatobihagarika hako yonona vya bindi yakoze inyuma vyiza normalement mu gihugu canke muri system bafise ico bita industry system umu artiste akora ibintu vyanditse muri kino gihugu cacu no mu bihugu byinshi byo muri Afrika genda ubwira umuririmbyi aguhe plan yiwe yukungene yanditse ibintu byiwe bizogenda muri 2024 Adafise numwe kwijana uhamagare ubabwire ugira inama ugira inama uvuga uti urafise ahantu wanditse ibintu biri bien detail vyukungene uzokora canke uzoshobora copywriting muri 2025 okay ivyo bintu bivuye ko wivuyemo what next muri 2026 bizosha bigenda gute 2027 bizosha bigenda gute uri umutama umaze 25 muri game uzomeze gute uzofise icayi gicapo muri industry ivyo nivyo bintu mu bindi bihugu bamaze kugira ico bita industry badusumvye bobo nico gituma wumva umurinzi nka zucu imbere yo kwinjira muri WCB babanza bakamubika akamara imyaka irenga 5 ariko ariga hajye ntabari kariga gusa baba bakiriko baramucapira plan nk'inzu industry ni nk'inzu kugira uyubake utegezwa kuba ufise plan baba bakiriko baramucapira plan ati wewe ukuntu uzokwinjira ku ndirimbo zitari mu buseriye bwinshi utuntu twahani wiko umva utuntu bizokoroha ko dushika mu bana dushike mu bantu bon umuntu wese azokumva yuko yiyumvise genre akamuryoheye yes uhejeje utwo tuntu tuzogufasha gufata abatanzania uzoturirimba muri 2023 na 2024 muri 2025 uzocukora album iri sérieux tuzoje kuraba yuko ushobora gushika muri Nigeria nitwabona ikunze muri 2030 canke 26 tuzogukorera album irimo ama featuring n'abaririmbyi bo muri Amerika kugira turabe yuko ushobora kwinjira ivyo iyo bariko barubaka mu labels canke mu marebo menshi akomakomeye ku isi iyo bariko barubaka system industry y'umuririmbyi ivyo nivyo bahagararako baramwicarika bakamuremera ahantu abyirizwa gushika mu kirundi ciza avuga ngo bamutegurira akarere bakamutegurira akarere kumutegurira akarere bagaca gutegura akarere ikintu sico kirangoye wanashaka bagaca banamwereka na steps na ways canke inzira n'intambuko azocako kugira ashobore gushika kwa karere bamuteguriye
ivyo gushika muri kano kanya jewe ndemeza neza yuko bishobora kuba hano iwacu bifise abantu bake cyane canke banashaka shinzi ko noshika kure mvuge ngo muri benshi ntibinabaho. Hari ikindi kintu ca kabiri, iyo umu artiste ndaza gusaba wanashaka muhinga bw'ivyo maze kudushira ku murongo kugira ngo abandi bantu bariko baradukurikirana cyane batahura ibintu vy'umuziki no kudusumba baze kuduterera ivyumviro, batubwire mbega babikiye kumera gute iyo umu artiste ashitse muri Nigeria bakarasa 2020 umu artiste canke 2018 yitwa Rema. Uwo mu artiste imbere yuko asohoka umu management yiwiwe irabanza igashiraho plan y'ibintu byose bizokenegwa kugira ashobore gushika kure. Igavuga iti kugira umuririmbyi ashobore gushika kure bisaba yuko indirimbo ziwe zizoca kuri Buja TV. Zihejeje guca kuri Buja TV tuzoca tuvugana n'aba event organizers bakomeye. Tugenda tuvugane na Paul muri show azoshiramo tuzomuriha si azoturiha tuzomuriha kugira mu launching abantu bamubona ari kararirimba. Hanyuma tuzoca turondera bataraniyumvira no kungene bazokwinjiza. Tuzoca turondera amwe mu mateleviziyo muri East Africa akomeye tugende turihe promotion. Tuzomukorera team tumukorera video no mu producer waha. Ivyo bintu bizotuma uyu muririmbyi ashika kuri no standard. Ivyo ndemeza neza yuko haba n'amarebo muri kino gihugu cacu iyo hageze ko basohora abaririmbyi uheruka bagize press conference ngo bagomba ngo rebo ngo yitwa ngo 2-5 ngo na 6 canke 2026 rebo shasha iraje yitege ku bikorwa byinshi korabo na Satbi korabo na Fizo ivyo nivyubaka rebo. Ofeti nibaza yuko nabo bataba bafise sinzi ko no cita mu kwandika contrat sinzi ko no cita durée ndende baba bafise gufata uwo muririmbyi kuko ugiye no kuraba abaririmbyi bateba muri lebo atari babandi baba propriétaire baba basanzwe bari bavuga ati iyi lebo ni gwanje atari bajya nyene bahateba. Abaririmbyi benshi muri lebo ngaha mu gihugu iwacu usanga hamaze nka 2 ans 3 ans 5 ans agaca yivirayo. Peut-être sometimes ico kintu vuze gitumye niyumvira nibaza yuko nabo nyene baraho akavuga ati rega nta karere baduteguriye canke nimba baragateguye strategy inzira zo kugacamwo kugira ngo tuzoshike kuri kajya karere kateguwe ntazo bati. Reka ndakwibutsa ikintu kimwe igihe muri WCB umuririmbyi Konde Boy ashaka gusohoka uribuka yuko WCB yaciye muha urutonde rw'amafaranga ategerezwa kuriha. Bien sûr urazi gituma baba baravye plan yabo y'ibintu batangiye gukora muri plan bafise ico bashaka gushikako gaco babwira ngo izo plan bazigeze ngaho batarashika kuco bashaka gushikako shaka kuzanira facture ya vya bintu bamaze gukora bata ugiciye ugenda batarashika kuco bashaka gushikako ha muyibazi uyibarishe uzobanyarukije umwanya it's okay voilà. Wewe uzoba ni nk'umurimyi wombwira ati okay muri urya murima wawe uzokuramo 200 vy'ibiharage ntiwirigura aja kuburima reka ndagukubita 200 avuga ati merci beaucoup tibikene ko niriko ndaca gutubaya nibaza kandi naco gituma abaririmbyi no kuva muri lebo vyoroha cyangwa sanga yubaye no mukanya gatoyi kubera n'ubundi bavuga ati none nta system nta unyiruka inyuma abona umenga bara ntaco nakorewe nta hantu bafise banyeretse turiko turaja ngo mvuge ngo mvuye tutarashikaye kandi nabo kuri kote yabo nabone bavuga ati ahubwo agiye tutarakonsoma ni sawa ntaco kuko bavuga bati nta nahandi kure twari twateguye na twebwe rero n'ubundi ho tugire gute nibandanire amahoro meza. Iyo muzere yuko ata music industry dabaho iyo abo bari mu bisanzwe abaririmbyi nkabo canke abagwiza tunga nkabo bashira imitahe naba reka ndabita abagwiza tunga bajya nyine bakunda kugira ama labels kuko biratwara amafaranga. Bien sûr bategerezwa kuba bafise plan y'ahantu bashaka gushika n'ivyo babwirizwa gukora kugira bashikaho hantu kandi rifise durée ndende ikwiye cyane kuko ugiye kuraba kenshi n'abaririmbyi naho muri kano kanya two kwakira umuririmbyi ngaha muri explosive tukamubaza ati target yawe ni yakubwira ati nshaka gushikana umuziki kure canke nshaka ko impano yanje shika kure hehe nta hwazi ariko muri no mwaka peut-être
muri uno mwaka arashobora kubwira ati ndiko ndategura gusohora album gusohora indirimbo nka 3 2 zimeze uku nuku ariko ntazokubwira ikiringo cyo mu myaka 3 5 iri imbere ubundi abandi baririmbyi nawe ntahariyumvira yes abandi baririmbyi Nigeria uramubaza ati what is your next project nica ikintu wumva ushaka gushikako kubwira ati je ntaruzuza arena ntibirakunda ntegerezwa kuja mu Bwongereza fate stade ya mbere nini ndayuzuza abantu muri concert yanje voilà mugabo still mu Burundi n'ahandi hantu mu bindi bihugu byinshi byo muri Afrika industry tramara gushika kure abonye abantu amajana 5 ibihumbi 5 ibihumbi 10 avuze ati twendereye ama tusiendereye bagaca avuga ati twendereye aza yumva umenga yashitse amesha toboa kutunshaburira je nabizaye amesha toboa amenda yarenganye birakwiye kuko ni cya kintu cya target rero kandi nkunda kuguma ngaruka ko cyane sivyo nimba wewe uje mu muziki ukavuga ati jewe hajya ahantu je singiye haronderera amafaranga singiye kandi abizi ko agiye ku investisayo je ndagiye juste kugira ngo bamenye rwana shaka n'impano n'impano yo kuririmba sikirenga mugabo kimenyekanye ni sawa none ushaka ce yumvira kurehangana gute mu gihe wewe yashitse nye nabonye yuko yujuje abantu 9,000 yujuje abantu 10,000 bavuga ati wow je nashitse ibindi bintu nshaka nibiki aho uri kuramugora kuramushyira kuramuremeka ibindi bintu ikintu cha target kwanza d'abord kubanza kugira ico no kwita ni bayita gute organisation bien sûr n'ahantu ushaka gushika yes kuko ni wotegura inzira utarabona ahantu ushaka gushika reka ndakubwira ikintu kimwe na Sky turi muri 2025 turi muri industry mu baririmbyi benshi harimo n'abavumye benshi ariko umuririmbyi wese atari organize adafise ahantu ashaka gushika ibintu biri clair vyanditse ahantu vy'ahantu ashaka gushika no kuntu ashaka kuhashika uwo muririmbyi nta misa azomara azogenda kubera ntazobaye wa mbere ntazobaye wa kabiri n'abandi baraje ace yigira kubera sinzi ko mu Faransa niwe yavuze ngo utazi icyo ashaka afata icyo abonye cyose so ndibaza yuko ni mu kanya gato tugomba tugaruke tuze kuvuga ku bintu byinshi kuno munsi nabwiye ko tuza turayaga ku bintu byinshi ariko en general kuri kino kintu ca industry nica ikintu nari nkeneye ko mukivuga ko nica ikintu nari nkeneye ko mutanga nk'iciyumviro nari nkeneye ko mutuyagira ku bwanyu muri ko murara kuri ivyo twariko turafatira ko n'ivyo twariko turavuga ku bwanyu omwe mu Burundi nabahe baririmbyi bimo muravye ibikorwa vyabo no kungena bavyitwaramo mvuga ati bana baririmbyi bari organize canke baratonze canke barafise umupango banamwerekezo barafise iyo bariko baraja barafise target barafise imbona kazoza y'ahantu bariko barashaka gushika kuko hariho benshi uraba ha mu bintu bakora ha mu bintu bavuga ukamuraba ukavuga ati uyu muntu maybe ashobora kuba atazi ivyo arimo atazi yava atazi niyaja abo bantu baba badafise ikibanza kinini nibaza yuko nico kintu nigituma nasavye ndema ko boyishirako nashaka ko tuza turavugana cyane tuza kuvuganako ariko kandi imbere yuko tuza kukivuganako mu kanya gato mutubwire ku bwanyu abaririmbyi mwibaza canke muravye ibikorwa vyabo mubona yuko maybe bari organize